zambwira Samati. no mama je kuno yakuzambwira mbeshe nkunguriki nkumutuka Oyavuga mama nebo. yakuzambwira ko abahungu bose agwaye sida. No, are you serious? Abahungu wese agwaye hoyo ugera mu mazi ngo umuntu atagwaye sida wenyine yambwiye ko ari papa wawe frère baragwaye yambwira uko nakuze nzikore abahungu Cyabaze rero ukuzwe usanga ntibayigwa ewana bose ni twede Nibaza gusa ntituze kublama abavyeyi nabo sibo bifise n'umuvyeyi kuntu bayarakuze kweki nishiremo na jenda umukobwa kandi ico kintu twese kiradutera ubwoba nibaza yuko impamvu bigenda uko ariko na sida iratinyitse ndakwendagara no iratinyitse mugabo bo prefera yuko bagwara sida oliyo gutwara umwana gutwara inda amina je nibaza ko biva ku bavyeyi kugira uko wamukunze wagize gwa rukundo umviriza ahamenyera ahubwo nyene uramubwiza ahamenyera abantu asanzwe afite ishari muri we aho menyeye ko ngwaye ashobora kumpeba none uprefera rero kumugwaza wewe kumwanduza hari abameze uko oya wewe kuko wampaye exemple ko jemba ndayigwa wewe uprefera kumwandukira attends je ngwaye kuri simbeshe vraiment bishitse je nkaba ngwaye nkaba ntinya kumubura umukunda ndamukunda shiri navyo no kubwira oh my god abakunzi ba Magic Channel TV nibaze ko mumeze neza jewe ndakomeye turabaramukije aho muri hose je nenda bakumbuye cyane ariko nesigaye biyumvamwo ariko sigaye bakunda shaho washije vraiment nuko na ornera kimana nibaze ko vraiment mumeze neza jewe ndashima grippe yarakize muravyumva ko ubunyamvuga neza ndabasatura n'ijwi ryanje abantu baguma bambwira ngo ngo intwengo ya ornera nayo irarenze ungiye kugabanya vraiment umwana mwiza mufasoni anyways uyu munsi rero nabazani abakobwa beza bibujumbura guys ladies and gentlemen nabazani abana bo mu muji ewana sinzi vraiment abakobwa beza cyane gose reka tubakire rero bahora twenga gute yo ngene kumengera bahora twenga oya ahubwo umwana mwiza abona kuri YouTube no baguma bambwira ati gabanya ibi ongereza ibi je ndabakunda vraiment guma ndabumvira sauf que ari ibintu uzovuga mugati oya namwe vraiment murarenze ni sawa ndabaramukije nitwa Krista Kaziguye ndabakunda cyane gose ndakwiye hari kintu ngiraho ubahe mba mukajaga hama nkaba ndi muri staff ico nkora mvuge nico nkora nkaba ndi muri staff ya Malaika Innovation iriki waruyizi ornette kuko atayo waruzi usanga wari kuza kwiyandikisha ukaba mu miss ukaba mu miss nyene genre ko unyiduske twiko turondera abakobwa muga byaratanguye twiko turondera abakobwa b'abarimyi du mois bagira ibintu by'uburimyi bafise projet yo kugira ibintu by'uburimyi tukabacagura rero niyo abakobwa nyene baca barima none ntibarima baba bafise terrain yabo barima kuko ikindi ko mvuga uko urumva bafise terrain yabo bakorerako hama tukaca tubacagura umva bariyandikishije ubu lo 5 hazoba finala no hazoba finale ducaguremwo batatu ba mbere nk'ubu yubimenya kare nera kise wari kubanko muri Winefano nacu nje nzoguma nibere umukunzi wo muri Magic nakundi baranguze rero ngire gute barakuguze baranguze Magic nduwi wanyu ni bibira nyinyi uri kuri marché foko mu mukunda bashara biguze foko mu mukunda mugume mu mushigikira mugume mu muraba ego frame naho twakira nitwa Keza Dorsi hama kabaju ndambwira avugane n'amafye yuma keke nitwa Keza Dorsi nkaba ndamukije nose kwa dukurikirana kuri Magic TV yarabaye Miss Ngoma anyways sikwe kutigeze mvuga nagiye muri competition ya Miss Ngoma eko naho nashitse muri finale many bons ça compte aussi bon naje nkaba ni muri staff ya Malaika Innovation Awards nkuko mugenda tuvuze ni higanwa ijanye no gushira imbere d'abord uburimyi bw'igihugu cacu
n'umwigeme umwigeme arima ni ikintu kiba kiryoshe cyane rero haserukiwe intara 15 n'abigeme beza cyane twongera tubabwiye tugende mu supporting kuri Facebook mu batore duciye kuri econet leo kenshi tumenyeye tubona yuko ari abahungu abasore canke abapapa canke abigeme ukasanga bari mu makoperative bataja mu mahiganwa ariko turiko tubashaka nuja muri koperative baba bafise ubwenge rega gufitira abana bacu nivyo oya mugati si kenshi uzobona umwigeme genre surtout nk'abatwege usanga abo twarose vraiment n'abakobwa bize muga après yo guheza amashuri bace biyumvira après tireka ngira umugambi wo kurima kuko si twe twabatanguje uwo mugambi bari basanzwe bawufise so umukobwa wo Bujumbura yumvira gukora genre kurima ni ikintu gitatahuriza kandi abantu batangajwe ubuje Bujumbura bariho bariho muraraba namwe mu basuive mu bakurikirane kuri Facebook no kuri Instagram mwavuze Malaika Innovation Award anyways rero nibaze yuko mwataho ibi bintu hama uyu munsi rero jenze namwe tuvugane suje narondeye abakobwa babiri babaci ubwenge no banzi ko binteye ubwo ivyo bintu no nibisanzwe narondeye abakobwa babiri babaci ubwenge ndavuga ati reka tuganire kuri iki kintu nje amazi iminsi niumvira ico kibazo nkavuga ati oya vraiment foko iki kintu tukiganira gatoyi rero abakobwa bibujumbura rero tuje kuvugaga ifopa ko turabavugira inyuma ibintu ngo vy'urusaku nibiki nje kubavugira ngaha tuje kuganira nanje ndimwo nanje do mukobwa w'Ibujumbura bien sûr anyways twaje kuganira kuri sujet ivuga ati kubera iki abakobwa b'Ibujumbura batagitinya kugwara imigera me hageze ko batwarinda batinya abana kubi wose mubica ufite utuma ukora ikintu cyose kibaho utuma yiba yotuma agira vyose muga sauf ntatwarinda n'umugore uretse kico kintu nayo naciyumviriye wewe kwiki nishiremo nanje ndumukobwa kandi ico kintu twese kiradutera ubwoba nibaza yuko impamvu bigenda uko ariko na SIDA iratinyitse ndakwendagara no iratinyitse mugabo bo prefera yuko bagwara SIDA oliyo gutwara umwana gutwara inda amina je nibaza ko biva ku bavyeyi peut-être na société SIDA uyigwaye ntavyo uzomenya nimba ngo SIDA nera ntazomenya ko ngo SIDA dorsi ntazomenya ko ngo SIDA ariko ntwayinda muzobimenya mwese kandi nzovugwe nabi je nibaza ko byo biva kwico biva majambo y'abantu wewe nawe biva gute donc bon tout d'abord ça va comme que Bujumbura reka tu généralise tumengo Bujumbura il est très touché cyane oya niyo tubamwo nivyo tubona ntitwovuga ibintu tazi bon oya reka tu généralise kuko sanga bizi concerne n'izindi ntara je nibaza ko bon ndakubwire kera sinzi uravye neza umugero wa mengo ni ikintu cadanje umengo ugwaye mugerwa nyene ucufa ego en fait vyaro kandi kera novuga ati ko medicine tari iteye imbere cyane ngo ibintu vy'ibinini ngo ama traitement ubu ko habonetse niyo traitement sinzofejo tu vois kare waramekrisa ukamera nawe umubiri uvuga ati bya muntu agwaye SIDA vraiment urenganya baca babibona nkanira bakubonye wo waruvyibushe ungana uko uri umwana ugati umwana kunzi wabarafungura umwana ebana cabuze yonze dans 2 jours ça c'est pas normal ariko umurabe umukobwa yonze nkuje nkumvyibushe ciye none yakoroyinda en fait baratinya d'abord kugira umwana ni responsabilité nini utaraba mature ntoja kurera uwundi mwana deja uri umwana uca kurera uwundi mwana nibiba ninga muco usanga iyo responsabilité icija ku muvyeyi muvyeyi karera umwana w'umwana wiwe mugaha nini birashobora no kuba biva ko kubavyeyi hari abavyeyi kandi biratahuritse bazi kubona umwana warureze ukazibona aratwayinda ubufise izindi gorane mu rugo rwiwawe kazibona umwana wawe akuzana uwundi umva n'izindi ngorane akushizemo ndibaza n'abavyeyi birabidutuma tugira ubwoba
non nitwo blama cyane abavyeyi kuko umuvyeyi uretse kari wa muvyeyi novuga ati atakwitayeho mu buto bwawe ukaja gukora amafuti hanze nta accident yes irabaho sindavyanse muga ntucuja kublama umuvyeyi kandi yarakubaye hafi si wa muvyeyi yagutango genda wimenye si wa muvyeyi yakuraza inzara urazi yuko ko hari umuvyeyi abavyeyi ntimpuntuke ntimvuge nabi muga hari abavyeyi bashobora gutuma umwana aja mwizo ngeso Dimo umwana ntumube hafi ntumugire byose no no bica bivana agiye kwita mwizo cyane cyane aba bavyeyi bacu b'abarundi kwicara ku mwana ukamubwira ati urumva uko zibi ubucitwara umengo ni sujet nyene iri interdit mu byo jumva ati jewe yumva ko ivyo bintu ndabizi ariko abavyeyi bacu jewe to be honest même no muvyeyi wanje nashobora mbwira ngo icara ngo ndakubwire ngo ukuntu bimeze oya abavyeyi bacu ari ukuntu rero bafite imico n'abantu mengo ni guca ku buryo kwicari ku mwana ukamubwira ati ibintu bimeze guca ukoze bino bigenda guca je nkunda abazungu ati protège toi chaque buri adolescente kuko avuga ati même si nubwo ntazakubwira wi protège toi ntuyi protège avuga turabikora tu il ne faut pas kuvanga civilisation Ijya civilisation barimo si cyo kimwe civilisation turimo kandi il faut no gutahura c'est question civilisation non ni civilisation c'est vrai uravye gene abazungu urukura abazungu urabi wawe d'abord urabi wawe raba urafise umuvyeyi nakwicaritsa kubwire ibintu ayivite n'iminota ayivite yego ndabizi beaucoup de parents niko bametse ari abatabikora ababikora naho c'est aba bafise babugurutse en fait muga iyo maze kubona ko mama warakwicarika akabiko mama wanje turumvikana d'abord no twese turumvikana twese ahubwo ikintu yabaye shoke ataca nayiraba mama wanje n'umubwira nti faut pas faire confiance à la nuit wanashaka ijoro ni ribi kuko ijoro personne ne va te voir kandi ijoro avamo beaucoup de négativité ivyo tubwire je mama yakuze ambwira sans mentir no mama je kuno yakuze ambwira mbeshe ngunguriki nkumuduka mama yakuze ambwira ko abahungu bose agwaye SIDA no are you serious abahungu wese hoyo ugera mu mazi ngo umuntu atagwaye SIDA wenyine yambwiye ko ari papa wawe frère baragwaye yambwira uko nakuze nzikore abahungu baze rero ukuzwe usanga ntibayigwaye ewana bose ni twende nibaza gusa ituze kublama abavyeyi nabo sibo bifise n'umuvyeyi kuntu bayarakuze umva niko turabagira oya mushaka kumera nk'umenga ati ni ukumengo ntiyetayeho niyicaye umwana sivyo nico onye nimba ho bari umuvyeyi bari katura c'est vrai uranduta imyaka umwana nka jewe sije wo kuguhanura muga umwana hajya niwamenya byinshi kuko nije ndi umwana nimba uri umuvyeyi icari ku mwana wawe umuhanure umugira umugenzi aho umugenzi wawe kuko hajya umuvyeyi akwegere ana nka wewe Dorsi kora uri umugenzi wanje canke nera ndafise kugira kira kintu cyose rero umuvyeyi biba bikwiye kumeruka nkambwira mama ndi en couple bigende gute nta mwiyegereza kampanura no wait atakubwira ati si shuri no ubiri kiti naje kumenya si question ya civilisation kuko même si nabajya wita ngo bari civilize iyo abana batwaye amada nabo nyene barababara mugabo baba barabivuze rero kugenda ukahanura umwana ukambwira ati ni wagira guca n'umuhungu muri kumwe mugahuza igitsina uratwarinda ivyo ni ibintu tabu voilà ni sujet tabou that's why kandi itari censé kuba tabou en famille voilà nivyo nanjye urazi kwiga ibintu non c'est vrai non ni point ni côté de la vie usanga abantu baterekana inzu irabe kandi bica bivana no kuntu umuntu aba yararezwe abantu bose bakura différemment siko bakura très différemment kandi abavyeyi erreur bagira bibaza ko le temps passé à l'école tumenya vyinshi ishuri ritwereka amajambo ntibaza gupratika no biologie ntibazoca voilà aba bakwiye kubwira ati umunsi abonye ibintu ibihe sheri reka duhere kwanza kuri maturité
changement du corps reka duhere ngaho nyene ni ikintu umukobwa viva ariko viva hamwe na mama wiwe ibaze mama watoye mubwiye akabona imihango mundi ndiko ndava iki nibibaho nigipasa ajo mugihe yamaze kubona ko iyo rapport itatabaye ikintu ca ni mama naguciriye mwa mugenzi wanje ngo yagiye kubwira mama ngo ndabona amaraso wabikoze nande byagenze gute yo mana ndabwa mama nyumvise mama ndaguwe basha ndangiritse mu bandi bavyeyi mama ndi mu marègle yo voilà abavyeyi vraiment en fait déjà ni ari kwetona uko ubonye umuvyeyi ntiyayisanzwe réaction déjà ko honyine yacamuha idée voilà idée c'est quoi ça yo ni sujimeze gute yuko abavyeyi canke abana tuba dukwiye kwiyegereza abavyeyi bacu canke natwe abavyeyi mukatwiyegereza ukegera umwana wokiyanja akaba umugenzi wawe kugira ushoye kumenya ingorane afise kubera umuvyeyi hajya atakwegereye canke babavyeyi usanga babanira abana babo bakabuza gusohoka arinza asohoka yo amarira ata profiter amarira byose kuvuga ati ejo sinzosubirayo dongiye gukora ubu rero kwera adolescence en fait hariyo liberté hariyo ibintu viva ukumvuga ati non ibi sinayisanzwe kubiviva mbushwe ubona ahubwo nagiye kubagira accord y'umuvyeyi ukavuga ati papa mama ndinga kubera iki umuntu ageze muri adolescence hariyo amaraso ashuha ukamengo gukora ibintu byose bikuje mu mutwe ugashuka kumva wabaye umusazi mwe ntushaka kumukompara n'undi muntu atarashika muri adolescence canke umuntu yayirenganye none nikiye gihinduka mu mubiri kugira umuntu avuga ati numva ndashushe vraiment generally nibaza yuko ivyo bintu biba mu gihe umukobwa abonye ati nazanye amabere niyo changement ituma nyene nazanye amabere abahungu yo ni kaine n'abahungu bari mukazona udumu turaje kurondera natwe turabibona rero point il est direct uzurabe secondaire kandi ni point nahawe témoignage n'abati penyene secondaire nta muhungu nka 7e baza kutraka wibaza n'abatipe biga 9e 3e kuko ni bwana mu mutwe voilà kiaje kundura kika oyo yari byamucanze usanga afite imyaka iri eleve ukishuri rikari aje mu mais c'est vrai afite bashaka ijya mentalité iri innocente sinzi ko ibona ijya wone karaba corrompu n'ubuzima abone nyine baragura na wakera yashishe akicoroshe abana bamwe mwigana tereka shabo escrow bwa ndabuze no nivyo we niko bimeze barotera 3 dutonya ni nk'uko onye aba les jeunes filles d'aujourd'hui tuhereye kuri kijanye na badatinya SIDA bafuma batinya abana kwera baravuga ati moi à 17 ans ou même moi aussi à 17 ans ndagiye kubwira mama fisinda abihiraye shaka kurega gushika muri 17 ans chérie era tuje no musi abihiraye 12 ans afuma gwara akaja abana bubu basigaye bakura n'ingoga barikuza kandi barikuza usanga bakuze bagize ikintu bica bivaje nkunda afite petite sœur wanje apa no dukurikira uri nyuma yiwe turi mwibarabara tugura ngo niwe adusomba kubera iki arikuza kandi ntarageraho ko memagera Jean basuka ngo nibi ariko ama perruque ifitiye ama wigs ifitiye ni guca urumva barikuza tellement que nshaka kwibaza kandi nawo nk'iyo myaka nyene we nk'iyo myaka nyene akabashaka kumva kumengo yorondera umusheri muga Jenny bazigito aho biva Jenny baza ko biva ku ma réseaux sociaux n'abantu babona muri ville uzurabe ma vacances mes chers amis ma vacances muri ville uravyivugagiye haradusarsa David Aville kuko déjà normalement hasanzwe ari embouteillage debage muri vacances si embouteillage gusi haba n'amabisi arabura bakiri ni nkahura muri ville kusazo cufata ibuye uri mute kwaje kutaka David kuko non c'est vrai uzofata amabuye compétition yo kwambara harabigira bajya abatanzanienne babigira ba diamonds ituvya ba dragueur n'ibindi abandi bakigira ba Ayana Kamura banuze ngate juste ugira batire ndabazi kibazo umukobwa mwiza abakwiye kumera gute umukobwa mwiza deja abakwiye kumera gute
wowe ushatse uvuga ivy'impuzu ikinika No, Okay, reka mbe honest. Umukobwa mwiza imbere yo kumenya kiri indani wanza kwibonera hanze. Umukobwa mwiza first of all banza gusa neza hanze. First of all. Icya kabiri sinovuga ngo afise ingeso nziza kuko nobody is perfect. Umukobwa premièrement yirespecte. Umukobwa yirespecte njewe ndamwubaha vraiment. umenya gute ko yirespect Ivyo bibazo rero. En fait, urinze wirespecta, tu dois aussi respecter les autres. En fait. Niko ndabaza Ça, kuko ça doit être bavuga un l'apparence est ego. toujours trompeuse ushobora kubona umuntu ushobora kubona Dorsi ukavuga ati wow Dorsi Nkuko mumwumva mu kiganiro murabere behind the Eh, scene. voilà. Yadutambi ivyo L'apparence est bintu. toujours trompeuse. Yashekinze. Yo. Heureusement niwe wenyene unzi abandi Yashekinze atwereka ibintu araduga guca aragira ibintu. Ebo yayikunda ko ameze bayihindukiza guca. hariyo tabili hajya ebona yayiduze Ukuntu nico yashekinze. gituma ndiko ndabona Yewe, ni Jenzo ndi mpande ya biragoye. Ange Gabriel n'abandi batozinjira mu ico. byiza kugira umuntu umenye ko ari mwiza je nibaza ko wonke apana vyindi vyo kujija umuntu ngo kubera uko yambaye Krista ko yambaye imini ngo ntikirespeta ngo Dorsi ngo ko Oya, yambaye si, c'est vrai. ngiki ngo ntirespeta ko yambaye déchiré ntayo yambaye ndakubesheye ngo ni l'apparence est toujours trompeuse kugira ujije umuntu vyiza wo canke Ornella kasika ari umujournaliste ntirespeta urazi bazo kuvuga nayavuga ati baramenjeje. baratanguye sheri uravugwa Ndibaza uravugwa urumva kuba mwiza. Deja uturabe umukobwa amaze kwibwira ko ari mwiza ni chose 1 deja ni ikintu ciza d'abord kuri umugabo amaze kwibwirwa n'abandi ya quelque chose qui change. Kwibwira ko ari mwiza ni kimwe mugabo kwibwirwa n'abandi ikindi. No, ukiri ngaho. wewe bakubwiye kuri mwiza Reka ndakwereke ndakubwiye ikintu Sheri, nzi uri mwiza, hari ndakubwiye, umwana no, kandi ndakubwiye, umwana uri merci mwiza. merci so hahinduye iki no reka nshatse kwereka duhereye kuri jeunesse y'ubu hariyo abantu babwiye te belle uransaza Agakaje makonyereka cebwa. uransaza wazi muri wazi muri cerveau ibintu bice bitembera Ibintu babona ko bingana. hariyo abantu baca perdre ama chance deja hariyo abatakaza indero kuri abaguma bose bambwira ati ndi mwiza je sais yes I know ndi mwiza kiraryoshe mugari abatakaza indero ntaguciriye baca perdre ma valeur nuko wakuze nk'ubu hariyo abavyeyi jusqu'ici adashaka kubwira umukobwa wiwe uri mwiza mashere kubera ko nihagera uwundi mutipo hanze akaza akamubwira uri mwiza walacha yo aca hasha mugabira vana na context abayemo mutipe namasikuza ariko vya migu nguri mwiza toka huko je niyo mpamvu gutenkunda abakobwa bishima kuko ari umukobwa usanga yishima vraiment atari n'importe qui aza kumubwira ego nivyo nje ndavyubaha cane gose kuza mu mukobwa ngo arishima ngo bike mureke ibanda ya wishima no jote mu kubada mureke vraiment ico mugo bwishime gawe anda office butonya ni self confidence nico nagire mvuga kandi ico ni ikintu ca mbere ciza ku mukivuge mu kirundo hano tutazi icongereza naho aha so mu gifaransa ni confidence en fait novuga ko ari nko kwiyemera encore bon nico kintu cyo kwishima kiratuma n'umuntu adatinya kijya gitruke SIDA kajya en fait abakita ubukaraba yakanuka akabebe mu kumubwiye umwana premièrement acaraba ubuzima bwiwe tout va changer umuntu yahora ndaba aca hindukiza akajisho wa muntu waba mama muri famille réputation abavyeyi bari barubatse yose citakara aje citakara hari n'abavyeyi banashaka badashikira abana hari n'ababirukana banashaka mugasi ivyo tubifurije d'abord shigikira umwana wawe kuko ni accident nyimba yarayitwaye ntube warabimwigishije nawe bikuvako amakosa kuriko gatonya muga mube hafi ahubwo faire en sorte ahubwo kabikuramwo icigo kuko deja ni cigo kuko hari abamaze kuvyara baca amature navyo urabona ego ari umuntu yamaze kandi ni ucubona okay mugabo benshi majorité y'abakobwa bamaze kuvyara baca amature sinzi ko ico kintu muraki remarque kandi uzurabe babonye ico muga uyo abamature nyimba ari irya douleur no mu gihe le père atayemeye aciye ego nivyo yes gusa ico novuga co tuba dukwiye kwitinya vyose kuko haba
gutwara inda cyangwa kurwara sida byose biratinyitse kuko sida uretse nuko bavuga ngo carakemutse ngo turanywe ibinini uretse kwamunywe ibinini imisi yose biraruhisha uratebuka ba pharmacie juste nimba udashoboye kwihangana hari ubundi buryo oya tout simplement abihewe wikunda nimba uyigwaye kunda n'uwo wundi kuko hari n'abayigwaye bayitransmeta naturellement à l'aise nakwazi ikibazo kiwe uyigwaye uyigwaye wobivuga je nibaza ko mfise umukonzi noba honnête ukayimubwira ariko noba honnête eko vraiment fumunyanka wamukunze wagize gwa rukundo umviriza ubusanzwe ahamenyera ahubwo nyene uramubwiza ahamenyera abantu asanzwe afise ishari muri we aho menyeye ko ngwaye ashobora kumpeba none uprefera rero kumugwaza wewe kumwanduza hari abameze uko oya wewe kuko wampaye exemple ko je ndayigwa wewe uprefera kumwandukiza attends je ngwaye kuri simbeshe vraiment bishitse je nkaba ngwaye nkaba ntinya kumubura umukunda ndamukunda navyo nokubwira oh my god mukaba niba dukunda rukabu ngenda baye pancarte à éviter mumwirinde muje kure ndamukunda bangira ubwoko ashobora kuca agira ndazi ampeba shaka bigire ku rusaku no reka ndakubwire nyimba uzokwishinga amajambo y'abantu burya buvyibuha ubona no reka kisa ndaguhanura ikintu kimwe nyimba la peur yuko abantu babimenya nuko nawe utayakiriye ega n'ubundi ntubura yakira umviza kubwire yuzi kugwaye ikintu nka za hepatite cancer n'izindi akira d'abord la maladie akira wasimile uyakire uvuge ati sa vie en moi mugani itegezwa kunyica nitegezwa kunyica uje mufunga amatwi hamwe hagenze hiwanje mufunga amatwi uko wikunda ushaka kugira le meilleur uri ni wabugwaye please nagufukamizo bingi voilà ushaka rero babikubwiye mugabo ntuprefere kugira abandi egoïste rero cyane mais je pense que les gens égoïstes bashabira bikeneye haniwe hamwe ko dutwenga ngwaye se nino bikubwira vraiment ngwaye no bikubwira nkayikumenyesha deja ari n'abantu baca befita abandi ashika ngete umva Krista munyere hama kubigeme batumva saba mwipimisha fuma kubona nk'umwanzi mugasaba wipimisha nipo n'ubuzima bwawe bukunde hama les garçons là les garçons juste kugira mwicane gutya kwicana gusa kwicarana agenda na 3 tuntu two gupima acha gupima juste kwicarana rero atakini kintu kwicarana mugatera inkuru aratinya afise phobie uwo rero azoca yigwara kubera ko ayitinya haje ikintu ugitinya burya kirakubaka ladies and gentlemen baza ko mwumvije ubwenge bw'abantu cyane kuri twabaryoheje umunsi vraiment twari Bujumbura si bose tuba tutameze neza mu mutwe rero bameze neza murumva ko vraiment ce sont des filles baciye ubwenge mu mutwe kandi abakobwa b'Ubujumbura ntushobora kuza ngo babesha gutyo nyakurumva ko harimwo abazi ubwenge nibaze ko ikiganiro cacu kiza kugira ikintu gihinduye muri mwebwe ikiganiro cacu citwa Let Change nibaze ko hagira ikintu changement iza kuhaba ko ku muntu waba yigwaye canke atayigwaye canke yumvise ko hari ico twavuze akiyumvamwo turabashimira ku mwanya wanyu commentaire tuzikeneye ari nyinshi mugani wa sadi mugabanya ishari les amis turakeneye commentaire ishari genre yo urinzo utanga ico kintu ufise ishari muri wewe umisanzwe ati kweki ngwara jenye nimwe narifi icanye n'ishari nimwe narifise mu TV okay turakunda cyane gose ego ndabibutsa kandi genda mu dushikikire kuri page yacu ya Facebook na Instagram ni Malaika Innovation Awards
hama competition iracabandanya izohera le 5 mai abashaka kudushigikira ni Gitega urashaka kuvuga place ego ni Gitega place tuzoiba communiquer pour l'instant quoi ça change ibintu bigenda birahinduka muga rester connecté buzonka les informations attends mama mushigikire peut-être no kubushaka kwiyandikisha l'année prochaine ntuhate chance yawe harimo amafaranga apana asanzwe kandi ibazewe ona les 15 bacaguwe aho les 15 bacaguwe bazobaha terrain bakorerako yiwabo umwaka wose ego hama batatu bambere uwambere azoronka 2 millions uwa kabiri 1 million uwa gatatu 1 million hamwe na 50,000 y'amayinite ya connect pendant 6 mois zohana carte sim wibazi iyo chance vraiment 50,000 chaque mois bagwa 50,000 wibazi ko buzima n'ibindi bizokongera ko muzomenya ico gihe umva ngume muri connect mugende mudufollowing muze murabona umenye ne uri mushigikire cyane abarundi kazi bacu. Anyways, nanje ariko nashaka kwajuta ko mwamenye ko nambaye umupira wa Kimana. Akimana nera. No, nitwa Kimana. Kimana nera. Yes. Murabona ko nambaye umupira wa Kimana. Ndashaka mwese ladies nyimbuzi ukunda kwambara neza ingo kuri Instagram kandi rese ivyo nkunda kubashusha mu bintu vy'uburofu muze Instagram mwandike Kimana stylish ladies musanga impuzu zitovye impuzu nziza impuzu ego she na undi munagiye kunyambika inera ego frame urazi yamuze umugura ngo za Tanzania ngo zizimvye nibiki ninkazi ya mezi zimbo usanga iguze nyimuzo ari kugura 70 mille usanga iguze 30,000 yeah. Wow kumva statesi zitovye guys nukuri ndababwije ukuri ni muje ko murara ararahiye basha bisirato abarashi babavuga ati oya tu bon ibintu sivyo muraza rero kubiraba murakoze cyane turabashimiye ko mwaduhaye umwanya wanyu namwe turabakunda cyane bizu ciao.